gihe ubuserukizi bw'igihugu ca Tanzania mu Burundi bwari buramutse buhimbaza ibirori kuri uwa kabiri igenekerezo rya 25 ruheshi ku myaka 60 iheze Tanganyika na Zanzibar vyiyunze bigacika igihugu kimwe ca Tanzania. Umuserukizi w'igihugu cha Tanzania mu Burundi Gelasius Byakanwa mu ijambo yashikirije akaba yagarutse ku iterambere amahoro n'umutekano bibandanya bisasagara mu gihugu cha Tanzania. Akaba kandi ndetse yagarutse avuga ko ubucuti bw'igihugu cy'u Burundi na Tanzania atari ubwubu karanzwe no ku ntwaro ya Julius Nyerere n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Akaba kandi yagarutse no kumbona kazoza y'u Burundi bwihaye ku gihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu kiteye imbere mu mwaka wa 2060. Aho ndetse yavuze ko ibarabara ry'indarayi riri muzotuma u Burundi bushika kuri yambona kazoza byoroshe. Gauge railway from Uvinza Kigoma Msongati to Gitega in Burundi will have not only significant in the huge impact in attaining the vision in 2040 and 2060 but also stimulating the increase of movements of goods from both ends. Muri ivyo birori bakaba baratoye abanyeshure babiri muri batanu nabo bari batowe mu banyeshure 121 bava mu makaminuza yose yo mu gisagara ca Bujumbura. Abo babiri batowe mu iryo higanwa ryari ryatunganijwe n'ubuserukizi bwa Tanzania mu Burundi bakaba bazorihigwa itike baje gutembera mu izinga rya Zanzibar mu kiringo c'imisi 2. Mumenya ko amasezerano yo kwiyunga hagati ya Tanganyika na Zanzibar yatewe ko umukono itariki 22 Rusama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 964 na Julius Nyerere yararongoye Tanganyika na Sheikh Abed Aman Karume yararongoye izinga rya Zanzibar.